iyo warongowe uwo mwabanye akiriho uba ugihambiriwe n'arya amasezerano, uba ugihambiriwe n'arya amajambo mwatuye kugira ngo mubane. Yesu nahabwe icubahiro. Nicyo kiba kikuguhambiriye. Ariko iyo amaze kuva mu mubiri uba uhamburuwe, uba wemerewe kurongorwa n'umuntu uwo ari we wese ugomba. Ndagomba ndababwire ngo si uwo ari we wese wifuza kurongora. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo umwahukane akiriho ko yemereye kurongorwa. Twibuke ijambo twatangiriyeho gusoma rivuga ngo niwahukana n'umugabo wawe ugende wicare iwanyu ubigusubira mu rugo. Wibuke ngo uwa mbere mwari umubiri umwe, n'uyu wa kabiri nubwo muri ko murasambana. Bibiliya nayo ivyita ngo mubaye umubiri umwe. Kandi none se waremewe kuba imibiri y'abantu bangahe? Umubiri wawe ukwiye kuba umubiri w'umuntu umwe ku ijambo ry'Imana ribivuga. Kandi wibuke yuko ingingo zawe ari ingingo za Kristo, imibiri yacu ari ingingo za Kristo. Rero dukwiye kubaha imibiri yacu kuko ntabwo ari iyacu, turibayemwo nk'ubukode. Amazina meza wamuhaga ubu yagiye hehe? Sheri, shushu, ikibaju, hani, switi, ibyo byagiye hehe? Nawe ongera ubigarure, ongera wishimire umugabo wawe, ongera wishimire umugore wawe. Senga Imana, bwira Imana ko urukundo rwaguhezemo kubera amakosa ahabera mugenzi wawe yagukoreye. Senga Imana nshuti muvandimwe. Nongeye kubasuhuza abantu b'Imana aho muri hose, aho mukoraniye. Ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Ni umwanya mwiza twumviriza ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Isoko y'Ubugingo. Genda kibashikiriza banyita Christine. Nejerejwe n'Imana kongera guhabwa uyu mwanya kugira ngo ngaruke imbere y'ubwoko bw'Imana dusangira ivyera vy'Imana. Uyu munsi wa none ngaruye ikiganiro duheruka kuganira ko kivuga ngo ukwahukana n'icyaha canke se Bibiliya ibivuga hiki. Ari n'abasezerano ati nzongera tugorane ikindi kiganiro kivuga ese ni ryari umuntu yemerewe kongera gushaka. Bibiliya ivuga iki ku bashakanye mu gihe bari mu makimbirane cyangwa se batari ko barumvikana? Umuntu yaruvamwo, umuntu yarusohoka, agasohoka akagenda akongera akarongorwa. Ni by'ukuri hari igihe bishika umwana w'Imana cyangwa se umuntu akarongorwa cyangwa se akarongora uwo babanye bakabana nabi, imitego ikaba myinshi, ibigeragezo bikaba byinshi, ukwihangana akihangana, hakagera igihe byanse ko yabandanya muri urwo rugo, akumva ko bikwiriye ko yasohoka canke akirukana uwo mugore. Imvo ni nyinshi ntashobora kudondora, ariko mu ngo haberamwo byinshi. abarubamwo nibo baba bazi icyo bariko barapfa. Ako nyuma y'ibyo, ese nyuma y'uko byanse ko mubanye haboneka amahoro, bikanka k'urwo rugo urubandanyamwo, wobigenza gute? Bibiliya ivuga iki? Wokora iki? Nko ku bantu bavuga ati nyuma y'urupfu numva ko ushaka kuja mu ijuru, nyuma y'uko inzamba yavuga ntanapfuye shaka kuja mu ijuru. Rero iyo umuntu yifuza kugenda mu bwami bwo mu ijuru, Pawulo avuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore. Yesu nahabwe icubahiro. Ntabwo twiyobora, ahubwo hari ibyagezwe, hari amabwirizwa Imana yadushiriyeho, tuyoborwa na Bibiliya. Bibiliya niyo nzira itwereka, niwe aranga, n'icyapa. Navuga ngo ni icyapa kituyobora, kitujana mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nahabwe icubahiro. Kandi umwuka wera arahari kugira ngo adufate amaboko, adufate ukuboko ntituzimire.
iyo twegereye tugasenga Imana igenda ituyobora mu nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu nahabwe icubahiro. Ubwo rero hari igihe wumva ko woyoborwa n'amarangamutima yawe, ukumva ko woyoborwa n'ubwenge bwawe, ukumva ko woyoborwa n'agahinda kawe, kandi ukumva ko wayoborwa ati ndacari mutoya, imyaka rwose mfise iranyemerera kurongora, iranyemerera kongera gushaka. Ibyo ni amahitamo yawe. Akimana ivuga iki? Reka dukurikirane ikiganiro, kadusenge. Uwiteka mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kuko ari wowe Mana. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishigwe hejuru. Ndi imbere y'inyonga zawe mwami Yesu Kristo, kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe ico washyize ku mutima. Nuko rero mwami, ndakwinginze aba ari wewe ntaba ari njyewe. Savye umwuka wawe wera akomeze kunkoreramwo, anyobore ico wagambiriye kubwira isi, ico wagambiriye kubwira abantu. Uhoraho ushoboye byose mwami Imana, ukivuge biciye mu kanwa kanje. Ciye bugufi mwami wanje, ndagusaba ngo uvugane n'ubwoko bwawe. Ntaba ari njyewe, ntaba ari ubwenge bwanje, ariko Yesu Kristo aba ari wewe uvuga, mu izina rya Yesu Kristo. Ico nase ni Satani, ico nase no kwiyobora, ico nase no kuvangirwa, mu izina ry'uwatubambiye ku musaraba Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami Yesu, reka iri jambo rigira ububasha, reka umwuka wera arisigurira umuntu wese ibirengeje uko jewe novuga, uzaba ukoze. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze twizeye, amen. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cya 2, umurongo wa 24. Haravuga ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina, akabana n'umugore wiwe, akaramata, bakaba umubiri umwe. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina, umugore asiga se, umugabo nawe agasiga se, bose bakaba hamwe, akabana n'umugore wiwe, akaramata. Yesu nashimwe. Akabana n'umugore wiwe, akaramata, ngo kandi bakaba umubiri umwe. Yesu nahabwe icubahiro. Iyo bivuze akaramata rero, Bibiliya ishatse kutubwira iki? Ubuziraherezo, igihe cyose bakiriho bakwiye gutandukanywa n'urupfu, bose bakaba babaye umubiri umwe. Nta mugabo nta mugore, bahinduka umubiri umwe. Ico ni cyagezwe c'Imana, ico ni cyagezwe c'Imana. Dusome Abefeso igice cya 5, duhere ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 33. Haravuga ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina, akabana n'umugore wiwe, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye, ariko mbivuze kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyene, umuntu wese akunde umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Yesu nahabwe icubahiro. Pawulo akomeza guhanura Abefeso ababwira ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina, akabana n'umugore wiwe, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye, ariko mbivuze kuri Kristo n'ishengero. Ariko umuntu nyene, ariko namwe nyene, umuntu wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Yesu nahabwe icubahiro. Bibiliya ico iriko iratubwira ngo
umuntu azasiga se na nyina abane n'umugore wiwe akaramata, abane n'umugore wiwe. Nta kintu gikwiye gutandukanya umugore n'umugabo, nta kintu na kimwe gikwiye kuba hagati y'umugore n'umugabo ngo kibatandukanye, kuko baba babaye umubiri umwe, baba babaye urugingo rumwe. Yesu nahabwa icubahiro. Nta kintu na kimwe Bibiliya iriko iravuga ko gishobora gutandukanya umugore n'umugabo. Rero umugabo nakunde umugore wiwe nk'uko yikunda, uko wumva ukunda umubiri wawe, uko wumva wikunda, abe ariko ukwiye gukunda umugore wawe. Pawulo aravuga ngo iryo banga riragoye, ariko Kristo niwe akwiye kudushoboza. Ni cyagezwe cy'umwami Imana, umugabo akunda umugore wiwe nk'uko yikunda. Uyu mugore nawe nacire bugufi umugabo wiwe, amwubahe. Dukwiye kuganduka, dukwiye kubaha abagabo bacu, dukwiye kububaha abagore. Nubwo hari igihe kimwe usanga abagore cyangwa se umuntu yavuye mu byo yagezwe, burya umugore yaremewe kubaha umugabo, yaremewe gucira bugufi umugabo wiwe, umugabo nawe agakunda umugore. Bene data, ibi Imana ibiduhaye tukabana nabyo, umugore akumva yuko umugabo ari hejuru yiwe, umugore akumva yuko yaremewe kugira ngo yubahe umugabo, acire bugufi umugabo wiwe. Dukwiye Imana yagenda idushoboza, izi ngo zikabamwo amahoro. Nibutse abantu, urugo ni ijuru ritoya Imana yadushiriyeho, kuko Satani yateye umugabo n'umugore akabasanga muri Edeni, akabagwanya kugira ngo akoresheje ubwenge bwiwe kugira ngo abakure muri Edeni. Imana yashizeho, yakomeje kubahiriza urugo hakabaye kuba ari ahantu umuntu, umugore n'umugabo bagirira ibyishimo, bakabana amahoro, n'abana bakahagirira ibyishimo. Yesu nahabwa icubahiro. Bisabe rero bene data, dukwiye gusenga nta kizana, dukwiye gusenga kuko umwanzi wacu ahora atugoretse, ahora atugenza, adakubita urugohe, ahora aducunze kugira ngo abone inzira n'imwe yanyuramwo ngo atugwanye. Ariko rero bene data, hari Imana nayo ihari kugira ngo itugwanirire. Irateza amaboko, ihora iduteza amaboko ngo nimuze ndabaruhure, ihora iduteza amaboko ngo nimuze ndabatabare. Rero imitwaro yacu tuyikoreze Kristo, hamwe no gusenga byose bizagenda neza. Dukomeze turabe ijambo ry'Imana. Ese koko iyo bimaze gushuka mu rugo bikanga, nashaka umuntu yava muri urwo rugo akawukana? Oya, ntabwo nakugira inama yo kwawukana, nta nubwo nakugira inama yo gushaka, ariko nakugira inama yo gusenga. Rero niho harimwo amahoro ya byose, niho harimwo inyishu ya byose. Iyo turindiriye Imana izagenda ibigenza neza. Mwibuke yuko twese turi ibyaremwe by'Imana, kandi twese turi mu biganza by'Imana. Nta kintu na kimwe cyananira Imana, uretse ko twebwe tuba tubwire ngo dusenge duhite twishurwa aho ngaho, ariko haba harimo no kwihangana. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Abikorinto ba mbere igice c'indwi, duhere ku murongo wa 15 n'uwa 16. Abikorinto ba mbere igice ca gatandatu, igice c'indwi duhereye ku murongo w'10. Haravuga ngo abamaze kurongorana ndabagera, ariko si jewe, ni umwami wacu. Umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe, yoye kuvana n'umugore wiwe, ariko aramutse avanye nawe, abe igisubira muhira, canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe, kandi umugabo yoye guta umugore wiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Ni ijambo ry'Imana. Ariko wariko uriyumvira ati, none se birashoboka ko nshobora kwawukana urugo byanse byacanganye?
numva nakwahukana, numva nakwigendera, nkongera nkarongogwa cyangwa se nkongera nkarongora. Ndacari mutoya, ariko nagomba ndababwiza ukuri, Bibiliya ntago iriko iratubwira ko dukwiye kubigenza uko tubishaka, uko umuntu abyiyumviriye. Ariko Pawulo akomeza guhanura ab'Ikorinto, arababwira ngo ntabwo ari ibyiyumviro byanjye, ntabwo ari jewe ndabagera, ibi ndababwira ntabwo ari jewe ndabikura mu kanwa, ndi intumwa. Pawulo yari intumwa y'Imana muri uwo mwanya. Ibyo ariko arababwira ntabwo ari ibitekerezo byiwe, ariko ni ijambo ry'Imana, ni icy'Imana, ni ubugombe bw'Imana, ni icyagezwe cy'Imana. Bene data, iyo havuze ngo icyagezwe cy'Imana, umuntu akwiye kwitondera aha hantu, umuntu akwiye kuhitondera icyagezwe cy'Imana. Haravuga ngo abamaze kurongorana ndabagera, ariko si jewe, ni umwami wacu. Umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe, ariko yoye kuvana n'umugore. Ndasubiramwo, abamaze kurongorana ndabagera, ariko si jewe, ni umwami wacu. Umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe, ariko aramutse avanye nawe, abe igisubira muhira, canke yisubize hamwe umugabo wiwe. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Kandi umugabo yoye guta umugore wiwe, ntakagire umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe. Yesu adutabare. Ngo kandi biramutse bibaye bityo, akavana n'umugore wiwe n'umugabo wiwe, nagende yicare mu rugo, yitwa igisubira mu rugo. Yesu nashimwe. Nabe mu rugo, yitwa igisubira mu rugo. Hanyuma umugabo nawe niyo ye guta umugore wiwe. Yesu nahabwe icubahiro. Mu gihe wavanye n'umugabo wawe canke n'umugore wawe, mu gihe wamaze kwahukana, byanse ko wihangana, ugende wicare iwanyu, urindire kugeza igihe wumva byanse ko umubiri wawe ubandanya kwihangana, ubandanya kuguma witwa igisubira mu rugo. Rondera ukuntu kose warondera amahoro, mugasubirana hamwe. Yesu nahabwe icubahiro. N'umugabo nawe nuko nyene akwiye kubigenza. Hanyuma Bibiliya iravuga iki kandi? Iyo dusomye ibyakozwe, iyo dusomye ab'Ikorinto nyene igice c'indwi, duhereye ku murongo wa 39. Ab'Ikorinto ba mbere igice c'indwi ku murongo wa 39 n'uwa 40, haravuga ngo umugore ahambirirwa ku mugabo wiwe akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucurwa n'umugabo, gucurwa n'uwagomba. Mugabo rero ari uri mu mwami wacu, ariko iyo agumye uko ari, niho arushiriza guhirwa, ariko niho arushiriza guhirwa. Uko niyumvira ku bwanje, kandi ngira ngo nanje mfise mpwemu w'Imana. Yesu nashimwe. Pawulo akomeza kuvuga ngo umugore ahambirirwa ku mugabo wiwe akiriho, ariko umugabo apfuye nta kimubuza gucurwa n'umuntu n'uwagomba. Yesu nahabwe icubahiro. Nta kimubuza gucurwa n'uwagomba. Iyo bivuze uko, ntabwo bivuze ngo ugende ucurwe n'umugabo w'umwahukane, yahukanye n'umugore wiwe, yahukanye n'umugore wiwe ari hariya kandi umugore we akiriho. Bivuze ngo umuntu yakurongoye, iki kiraba umugore, biraba n'umugabo. Iyo warongowe uwo mwabanye akiriho, uba ugihambiriwe n'arya amasezerano, uba ugihambiriwe n'arya amajambo mwatuye kugira ngo mubane. Yesu nahabwe icubahiro. Nico kiba kikuguhambiriye.
ariko yamaze guva mu mubiri ubuhamburuwe uba wemerewe kurongorwa n'umuntu uwo ari we wese ugomba. Uwugukunda w'umusore yemerewe kukurongora, umugabo nawe yemereye kurongora umugore agomba. Ariko ndagomba ndababwire ngo si uwo ari we wese wifuza kurongora. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo umwahukane akiriho ko yemereye kurongorwa. Twibuke ijambo twatangiriyeho gusoma rivuga ngo niwahukana n'umugabo wawe ugende wicare iwanyu ubigisubira mu rugo, wicare ubigisubira mu rugo. Ariko iyo umuntu mwashakanye yapfuye aho urahambiriwe, wemeye kurongorwa rwose, wemeye kurongorwa, wemeye kurongora. Rero bene data, ntabwo ari uko umuntu wese yumva uko umubiri wiwe umwangiye ngo akwiye kugenda kurongorwa. Bibiliya iravuga ngo nibyanga rondera uwo mwabanye mwisubize hamwe, mu gihe akiriho mwisubize hamwe, rondera amahoro kuri we, sabana imbabazi, mugaruke hamwe kugeza igihe nimba by'ukuri mu rugo bikomeje kuba nabi, bigakomeza kuba nabi, niwahukane ariko wicare iwanyu ubigisubira mu rugo. Umugabo nawe namba bikunda yirukana uwo mugore ariko agenda bigisubira mu rugo, nawe yicaraho, n'umugabo nawe bigisubira mu rugo aricaraho ngaho akarindira kugeza igihe wumva ko byanze, ukarondera amahoro. Ronderana amahoro, senga Imana, garura umugore wawe, n'umugore nawe narondera umugabo wiwe, atuma intumwa, arondera ukuntu basubira hamwe. Ariko nimba byanze, yicare agenda bigisubira mu rugo. Biravuga ngo uwo bashakanye namara gupfa nta kiziriko, nta cyagezwe kimubuza ko yasubira akarongora cyangwa akarongorwa. Ni ijambo ry'Imana. Ibi ntabwo ari ibyagezwe by'uko umuntu uwo ari we wese abyifuza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bombi baba babaye umugabo umwe, kandi ngo urugo rwubahwe n'abantu bose. Yesu nahabwa icubahiro. Urugo rw'abantu rukwiye kubahwa, rukwiye gutinywa. Rero numva ko umuntu uwo ari we wese cyangwa se uwita ngo ni inshuti adakwiye kuzanamwo amarangamutima, ahubwo turaba Bibiliya ivuga iki, Bibiliya ibivugaho iki. Bene data, ndazi yuko mu ngo harimwo intambara nyinshi, harimwo indyane nyinshi, hari aho umuntu wakundaga gufatiraho imbugita, hari aho umuntu mwakundana wumva ko wakunze, kuko kugira ngo uhebe so na nyoko ugende ubane n'umuntu mutakuranye ngo mukurane ngo uvuke umubona, muhuriye ahantu ukuze ukamwihebera ugasiga so na nyoko ukaza mukabana, nuko aba ari imbaraga z'urukundo. Ni imbaraga z'urukundo koko. Ariko mu kanya gatoya hakabaho kutumvikana, umwe wese agatuka mugenzi we uko abyishakiye, hari n'ahaza n'umugore mu nzu amusambane. Ibibi byose bikorerwa, hari n'ahagufatiraho imbugita ngo yakwica. Ibibi byose bibera muri iyo nzu, ibyo byose Imana irabiraba. Ariko kugira ngo Imana igere ibi bintu, si uko yari yarihenze, si uko itabona, irabona. Ariko Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo genda ubigisubira mu rugo, wicara aho ngaho kugeza igihe uwo mwashakanye naramuka apfuye. Ijambo ry'Imana pe, nta cyagezwe na kimwe kikugera kikubuza kutarongorwa. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Abikorinto igice cya 6, Abikorinto ba mbere igice cya 6 duhereye ku murongo wa 15. Umva ijambo ry'Imana naryo uko rivuga. Aravuga ngo nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, none ntore ingingo za Kristo ndazihindure ingingo z'umusambanyikazi. Biragahera. Ntimuzi yuko uwimatanya n'umusambanyi aba ari umubiri umwe na Kristo, kuko yavuze ati bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwimatanije n'umwami wacu aba abaye impwemu imwe nawe. Imana yacu ntihabwe icubahiro.
iri jambo ry'Imana rero riravuga ngo umuntu wese iyo yimatanishije n'umusambanyi, ni ukuvuga ngo hahandi navuga iyo ubaye igisubira mu rugo bikanga ukagenda ugasambana, wibuke ngo uwa mbere mwari umubiri umwe n'uyu wa kabiri nubwo muri ko murasambana, Bibiliya nayo ivyita ngo mubaye umubiri umwe. kandi none se waremewe kuba imibiri y'abantu bangahe? Umubiri wawe ukwiye kuba umubiri w'umuntu umwe ku ijambo ry'Imana ribivuga. Kandi wibuke yuko ingingo zawe ari ingingo za Kristo, imibiri yacu ari ingingo za Kristo. Rero dukwiye kubaha imibiri yacu kuko ntabwo ari iyacu, turibayemwo nk'ubukode. Yesu nahabwa icubahiro, tuyibayemwo ari nk'ubukode. Dusome ijambo ry'Imana, dusome Abikorinto nyene igice 7 duhereye ku murongo wa 2. Haravuga ngo ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese agire uwiwe umugore, n'umugore wese agire uwiwe mugabo, umugabo ahe umugore wiwe ibyo akwiye, kandi umugore nawe abigenze atyo umugabo wiwe, kuko umugore ataganza umubiri wiwe ariko aganzwa n'umugabo, kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugore. Ntimukimane shiti kumbure musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere kubana. Satani ntabageragereshe kutirinda kwanyu, ariko mvuze ivyo ari ukwemerana, si byagezwe mbagera. Ndagomba ko abantu bose bamera nkanje, ariko umuntu wese afise ingabire yiwe ahawe n'Imana, umwe ukwiwe uwundi ukwiwe. Abatararongorana nabo n'abapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanje, ariko namba badashobora kwirinda babirane, kuko kwabirana ari cyiza kuruta gushuha. Imana yacu itugirire neza. Impanuro rero iri hano ku bamaze gushakana. Amakimbirane iyo amaze kugenda aba mu rugo, canke se hari igihe umuntu yigira ngo yabaye bize, koko abantu bagenda gukora ugasanga umuntu yarushe. Hariho icyo bita ngo Imana yacu nidutabara, icyo bita ngo narushe. Ibyo byose rero iyo bimaze kuba narushe umunsi umwe, iminsi ibiri, indwi yose, Bibiliya iravuga ngo umubiri w'umugore uganzwa n'umubiri w'umugabo, kandi umubiri w'umugabo uganzwa n'umugore wiwe. Ikavuga ngo ntimwimane. Nyuma y'ibyo rero, iyo habayeho ikintu cyo kutabonana, kubera ko imibiri y'abantu atari imwe, abantu badafise kwihangana kumwe, hari aho usanga umugabo ku bw'ingeso mvuge nk'uko bimuviriyemo icyitwazo cyo kugenda hanze, n'umugore bikamuviramo icyitwazo cyo kuja hanze. Ariko bene data, ndabinginze kubw'umwami wacu Yesu Kristo, habaho kugira ngo ntimwimane nk'uko Pawulo yakomeje guhanura abantu. Hanyuma iyo bimaze kuba bityo, egera mugenzi wawe, girana ikiganiro. Habaye iki? Kutakishaka kumbona? Bimeze gute? Akubwira ingorane yiwe, aguhishuke. Nawe hishuka umugore wawe
umubwire icyabaye. Umugore hishuka umugabo wawe umubwire icyabaye. Nimba ari ibyo gufatira, mubikorere amasengesho musenge. Yesu nahabwa icubahiro. Mubikorere amasengesho musenge, kuko mu rugo habaho gutegwa. Umugwanizi Satani ntabura hanyura. Hari igihe umwe apungukirwa, ariko birakwiriye ko mubwizanya ukuri. Tabe kubwizanya ukuri, umubwiza ukuri, umubwira ati rero umugabo wanjye burya njyewe iyo mvuye ku kazi mba narushe, nyihanganira, ariko habeho kutimana, ko Bibiliya ivuga muri ubwo buruhe ihangane. Mugabo nawe ihangane. Yesu nashimwe. Kugira izi ngo zubakwe. Uzi yuko abantu bazabura ijuru kubera mu ngo. Ibibera mu ngo tubifata ibisanzwe, ariko imbere y'Imana ntabwo ari igisanzwe. Wowe utuma mwene so, wowe utuma mugenzi wawe aca hanze akaba yasambana, bikubera icyaha. Uko kumva ko kubera uburakari bwawe, kubera amakosa ya umugabo yagukoreye, ukumva ko utamuha, bigatuma agenda hanze, bikubera icyaha. Rero bene data, kugira ngo turindane, urinde umugabo wawe ntaje hanze ngo bimuberemo kuranduka. Gerageza ukore icyo waviriye iwanyu. N'umugabo nawe kubera amakosa abona ku mugore, nimwicare hamwe musenge, musabane imbabazi. Ariko ayo makosa ntagutere ko uwo mwima nawe ngo yifuze kugenda hanze. Bene data, ndabingize kubw'imbabazi z'Imana, ingo zongere zubakwe, twongere duhinduke nka cya gihe wamubona, ukimubona akiri inkumi, umwishimiye, amazina meza wamuhaga, ubu yagiye hehe? Sheri, shushu, ikibaju, hani, switi, ibyo byagiye hehe? Nawe ongera ubigarure, ongera wishimire umugabo wawe, ongera wishimire umugore wawe. Senga Imana, bwira Imana ko urukundo rwaguhezemo kubera amakosa ahabera mugenzi wawe yagukoreye. Senga Imana nshuti muvandimwe. Satani akakwereka uwundi mugore, amira. Satani akakwereka uwundi mugabo, amira. Abagenzi bakakuzanira ibindi bitekerezo. Ni ukuri cyemeye. Urugo ni ikintu gikwiye kubahwa. Urugo ni ikintu gikwiye kwitonderwa. Urugo ni icyagezwe cy'Imana. Urugo ni umushinga Imana yatanguje. Yesu nashimwe. Rero nako ndavuga, hahandi umuntu yumva ko yokwahukana, pasiteri ntiyadusezeranije, ntitwasezeranye imbere y'amategeko. Ariko Bibiliya iravuga ngo uwimatanishije nawe baba babaye umubiri umwe. Bibiliya iravuga ko muba mubaye umubiri umwe. Ryari? Igihe mwatangiye gukora ibyerekeranye n'umugore n'umugabo. Aha niko Bibiliya ivuga ngo ntimuzi yuko uwimatanishije n'umusambanyi baba babaye umubiri umwe. Wewe rero ugomba kwita ko umuntu mwabanye mu nzu, mwabanye mu rugo, mubanye ukwezi, mubanye amezi abiri, mubanye umwaka, ngo si umugore wawe, ni umugore wawe. N'iryari se jewe numva, aha ni jewe, n'iryari wumva ko ukwiye kuba wakongera ukarongorwa? Ni mu gihe wewe mugore wa kabiri umaze kumva ijambo ry'Imana, ukumva ijambo ry'Imana, ukamenya yuko ubanye n'umuntu wibye. Uwo ni uwo wibye. Yesu nashimwe. Kuko umugore wiwe wa mbere aracyariho, kuko umugabo wiwe wa mbere aracyariho. Wakwahukana, ni ukuri wakwahukana. Bwira umugabo ati mugabo wanjye, bana n'umugore wawe wa mbere amahoro mwabyaranye. Cyambere warugiye muzi yuko yararongoye, arafise umugabo, arafise umugore. Bana n'umugore wawe w'isezerano. Nimba nta mugabo wawe, nimba nawe warataye umugabo, isubize hamwe nawe mu gihe abigukundiye. Nimba umugabo wawe wari inkumi, ni ukuri tanga umugabo w'abandi, ushaka umugabo wawe, uremerewe kurongorwa, kuko uyu ntabwo ari uwa mbere. Uyu mugabo wabanye nawe afise umubiri wiwe yataye. Afise umubiri wiwe yataye. Ahangaha ndinjewe numva ko nagira gute, naguha impanuro yo kuvana n'uwo mugabo aho wasezerana rwose. Yesu nashimwe.
Yesu nahabwa icubahiro. Ahangaha ni ryari se umugore yemerewe kongera kurongorwa n'uwundi mugabo? Ni mu gihe umugabo wawe yapfuye. Ujya mugabo wa mbere niwe w'isezerano, niwe mubiri wawe, niwe mubiri umwe. Mu gihe uri kuraryamana n'uwundi mugabo, wataye umugore wawe, uramutaye, ugiye gutora uwundi, shaka mugire mariage, isezeranishijwe n'abavuye he? Abigitangaza numva twavuga ababishopu n'abarikibishopu n'abaki bashake baba bahari bakubitaho amasinya ameze gute. Uyu mugore wa kabiri cyangwa se uyu mugabo wa kabiri, muri mu busambanyi. Ko ijambo ry'Imana rivuga muri mu busambanyi. Wemereye kurongorwa ari uko yapfuye. Dusome Abaroma, ariko tutarasoma Abaroma, numva ko hari irindi jambo ry'Imana twakongeraho. Reka dusome umurongo w'9, Matayo igice cya 19 duhereye ku murongo w'9. Aravuga ngo, ariko ndababwira, umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi, akabira undi, aba asambanye, kandi uwabira uwahukanye aba asambanye. Bene data, iri jambo ry'Imana riragoye. Ibintu byo mu rugo biragoye cyane. Uwabira uwahukanye aba asambanye. Rero biragoye ko wava mu rugo ngo ugiye kurongora cyangwa kurongorwa. Bibiliya iravuga ngo umwabiriye, wahubiriye ubusambanyi, wabiriye uwundi mugore, muba muri mu busambanyi. Shaka mwambikwe ibyera, mwambare mariage, wambara agatimba, ugire gute. Bibiliya ivuga ngo wirukanye. Ariko ndababwire, umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi, akabira uwundi, aba asambanye, kandi uwabira uwahukanye aba asambanye. Mwibuke n'ijambo ry'Imana twasomye mu Bikorinto igice cya 6. Ijambo ry'Imana twahereye dusoma, haravuga ngo niyicare abe gisubira mu rugo. Bibiliya iravuga ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo umwirukanye, nubwo wamufashe anasambana, nagende yicare iwabo. Ntabwo Bibiliya irakurekura igihe cyo kurongora. Igihe cyo kurongora, nubwo wafashe umugore wawe ariko arasambana, Bibiliya ntirakurekurira ko ushobora kurongora uwundi. Bibiliya ikurekurira aho umuntu mwabanye amaze gupfa. Ibintu biragoye. Amaze kuva mu mubiri, niho wemereye kumwirukana. Umugore yitwa umugore ryari? Abantu rero muri iyi minsi bagira urwitwazo, nta mariage twagize. None mu gihe mubana, mu gihe wamukuye iwabo ukamukura kwa se, murabyaranye, ni iki kuri wewe? Ni indaya. Abantu bamwita indaya cyangwa ni umugore. Yesu nashimwe. Ni umugore wawe. Na ejo ntuzagere ngo urakebutse ngo ugiye kubona uwundi, ngo reka ndamusohore, ngo nakare ntitubana neza, ngiye kurongora uwundi. Ariko urya mwabanye, urya wakuye iwabo akiri umwana, akiri inkumi, mukabana, ni umugore wawe. Uyu muntu mwabanye ari umusore, nta mugore yataye. Uwataye umugore uwo ntabwo ari umugabo wawe. Ariko ujya mwabanye muri inkumi n'umusore, yemwe bene data, muri umugore n'umugabo. Ntabwo muzaza kubesha abantu ngo nuko ngo mugeze imbere y'abapasiteri ngo mugiye ngo utaye umugore wawe, ngo ugiye kugira iyindi mariage, ngo ugiye kugira mariage. Uriya nta mariage mwagiranye. Oya, ahubwo icyo pasiteri aguhanura ni ukugira ngo uzane uriya mwabanye, abagire gute, abasengere, abahesha umugisha. Nicyo pasiteri akora, arabasengera akabahesha umugisha. Nawe pasiteri azigera kuguhanura ngo umugore wawe
ugende urongora uwundi uriya ngo niwe oya bene data, tureke ubwo busambanyi. Ubwo ni ubusambanyi bukorerwa mu ibanga. Imana idutabare. Dusome rero Abaroma niho ndi bunarangirize igice cy'indwi. Abaroma nasomye ibice byinshi, ndashaka ko umuntu wese amenya icyo Imana ivuga, hanyuma amahitamo n'ayawe. Ntuzavuge ngo ntiwumvise, amahitamo n'ayawe. Bibiliya iriko iraduhanura bene data. Abaroma igice cy'indwi duhereye ku murongo wa 2 haravuga ngo kuko ibyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe akiriho, ariko umugabo wiwe iyo apfuye umugore aba ahamburuwe ngo ntaganzwe nawe. None rero umugabo wiwe akiriho yokwabirwa n'undi mugabo, yokwitwa umusambanyikazi. Ariko umugabo wiwe iyo apfuye ntaba akiganzwa n'ibyagezwe bituma atoba umusambanyikazi, naho yokwabirwa n'undi mugabo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Aho urumva icyo ijambo ry'Imana riko riraguhanura. Umugabo wawe akiriho bene data, ngo kuko ibyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe akiriho. Hari icyagezwe kiguhambira gituma utahamburwa. Nta muntu n'umwe akwiye kuguhamburura, nta pasiteri, nta n'umumarayika. Oya, iki ni icyagezwe cy'Imana. Umugabo wawe akiriho, nta cyagezwe kiguhamburura. Ngo ariko umugabo wawe iyo apfuye umugore aba ahamburuwe ngo ntaganzwe nawe. None rero umugabo wiwe akiriho yokwabirwa n'undi mugabo, yokwitwa umusambanyikazi. Niko ijambo ry'Imana riko rirabivuga. Aha ntabwo ndi Christine, ni ijambo ry'Imana ribivuga. Wo kwitwa umusambanyikazi. Ariko umugabo wiwe iyo apfuye ntaba akiganzwa n'ibyagezwe bituma atoba umusambanyikazi, naho yokwabirwa n'undi mugabo. Imana yacu itugirire neza. Nshuti muvandimwe uri kuranyumva ukaba wifuza kugenda mu bwami bwo mu ijuru, nta yindi nzira no gusenga Imana. Imana ituzigamire ingo, Imana ituzigamire ingo, Imana ibazigamire nabo mubana. Imana isuka urukundo mu bubakanye, abahukanye. N'abahanura ngo nimusenge Imana mwongere mubane. Wewe uri kurabana n'uwundi mugore, n'uwundi mukobwa, n'uwundi mugore, uri mu busambanyi. Niko ijambo ry'Imana rikomeza kubivuga. Ababanye bakwiye kubahwa n'abantu. Urugo rukwiye kubahwa. Yesu nahabwe icyubahiro. Rero dusenga Imana. Ndibaza ko mbere y'uko uva mu rugo, fata igihe cyo gusenga. Wowe waruvuyemo, wowe wifuza kuruvamo, wiyemeze nyuma yo kuruvamo yuko uzaba icyo bita igisubira mu rugo. Uzihangana kugeza ryari? Nyuma y'uko bikwankiye ko wirinda, nyuma y'uko bikwankiye ko umubiri uwurinda, nakugira inama ngo rondera abakozi b'Imana, mwicare hamwe, baguhuze n'umutware wawe cyangwa se n'umugore wawe, musabane imbabazi. Umugabo nagusaba imbabazi, zimuhe. Umugore nagusaba imbabazi, zimuhe. Mwongere mubane, abana banyu babe amahoro, kuko n'abana barababaye. Abana bariko baragwa mu mitego y'abavyeyi. Bene data, urugo ni ikintu kigoye. Abantu babahanura rero ngo mushake, mwongere mushakane n'abandi.
jewe ntabwo ndimwo. Iri jambo ry'Imana numva wewe urakwiye kuryumva ugafata umwanzuro. Nigishije amajambo menshi umwanya munini, bitari bikwiriye ko nigisha, ariko igituma numva ko narondogoye ni ukugira ngo mwese wumvirize icyo ijambo ry'Imana riko ravuga. Nasomye ibice byinshi bigiye bitandukanye, ariko nagomba ko abantu tutagwa mu mitego, nagomba ko abana b'Imana batagwa mu mitego, nagomba ko umuntu wese atagwa mu mitego. Bene data, Bibiliya irasiguritse, Bibiliya irabisigura. Iyo havuzwe ngo ni wikorere umusaraba wawe unkurikire, ugomba kunkurikira wese, niko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo, ugomba kunkurikira wese ni yiyanke yikorera umusaraba wiwe. Nirya ikintu bita umusaraba ni igiki? Ikintu bita umusaraba ni ikintu kiba kigoye cyane, ni ikintu kiba kibabaza, ni ikintu giteye ubwoba no kwihanganira. Ariko biravuga ngo ugomba kunkurikira wese yiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Nibyo koko mu rugo byagoranye, mu rugo birasa, ako ni umusaraba Imana yaguhaye ngo wikorere umukurikire. Ntago igihe cyose uzakora igihe habanye n'iko ijambo ry'Imana rivuga, ubu ukase umusaraba, ubu ukase, uba ukuyeho ikimanyu, nugera imbere bizakugora. Ikorera umusaraba wawe, nta wundi wo kugutura ni Yesu Kristo, nta wundi wo kukwakira ni Yesu Kristo. Wewe muntu uri kuragenda gutanga imisaraba ngo bayikwakirire, abana b'abantu bayikwakirire, imbere bizakugora. Ikorera umusaraba wawe. Ikigeragezo, nta kigeragezo Imana ishobora kuturekuriraho tudashobora kwihanganira. Rero hamwe no gusenga, ndabizi ko bibabaza, ndabizi ko bivuna, ndabizi ko, ariko nta yandi mahitamo. Egera Kristo, kuko ndakubwije ukuri, aha hantu hanze hariho abantu bahanura bivanye n'inyungu zabo, bivanye no kutagira gute, no kumva ko yaguhanura bivanye na emosiyo agufitiye. Ariko nagomba ndakubwiza ukuri, Kristo niwe muntu wo guhanuza. Iyo bimaze kugera ahangaha, senga Imana, ongera usenge Imana, wumva icyo Imana iriko iravugana nawe. Ijambo ry'Imana reka dusenge. Uwiteka, turagushimiye ko ari wowe Mana, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishigwe hejuru, urera kandi urakiranuka. Ndagushimiye kubwo iyi message wari washize ku mutima, Mwami Imana, ushoboje kugira ngo ndayitange. Ndasabye umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera zisigura ibirengeje ibyo je nari gusigura. Mwami Imana nzima, ubwenge buva iwawe mu ijuru, atari ubw'isi, mu izina rya Yesu Kristo bumanukire mu bantu. Mwami, nunge gusengera ingo Mwami, zigama ingo zacu, Mana zingama ingo z'abari aha hanze, mu izina rya Yesu. Zigama ingo z'abana bawe Mwami, kuko Satana zitera cyane. Mwami, izi ngo zigiye gusambuka, ndakwinginze tanga amahoro mu ngo, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana yanjye, ndagutabaje abahukanye nabo, Mwami Yesu, tanga umana amahirwe ya kabiri, mu izina rya Yesu Kristo. Tanga umugisha w'amahirwe wa kabiri. Orosha umutima w'uyu mugabo, orosha umutima w'uyu mugore, kugira ngo databuja birinde gushakana, birinde ubushurashuzi, birinde ubusambanyi. Mwami Uwiteka we, nirukanye Satani, nirukanye Mwami Imana nzima baba dayimoni bambara ishusho yo kwera atari y'ukwera, babesha abantu ngo biracyakunda ko bakwahukana. Mu izina rya Yesu, Mana zigamiza ingo, ndakwinginze Mana, ubarinde n'ubuhanuzi bubi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ubake izingo z'abaraha z'abana bawe, uzabukoze ni mu izina ry'uwatubambiye ku musaraba i Golgotha, tubisenze twizeye.